muri benshi muri kumwe na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubayikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abakozi ba leta barakwiye kudugirizwa imishahara bisabwa na Gilbert Nyawakira arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi CSB agafatira ku kuntu ibiciro bivyankenerwa biguma biduga ku masoko. Imyanda yo mu mazu idudubiza mu kinogo gicamwo imicafu giherutse gusubirwamwo hafi y'isoko ya Ngagara irateye ubwoba abahaba hamwe n'abaharangurira imirimo basaba ko ico kibazo cotoregwa umuti. Idonido ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubahikaze kandi muri ano makuru amashirahamwe y'abakozi bo mu Burundi asaba ko hofatwa ingingo zogabanya inkurikizi ziva ku iduga ry'ibiciro. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kijanye no kumenyesha ivyo asaba bikuru kandi yashikirije umukuru w'igihugu Gilbert Nyawakira arongoye urunani rw'amasendika CSB abona ko abakozi batagishoboye kuronka ivyankenerwa nyamukuru. Mu ngingo asaba harimwo kuduza imishahara y'abakozi hisunzwe ingene ibiciro vyifashe. Amahuriro mpuzamasendica CSB na Sibu yashimye kumenyesha Burundi n'amakungu icegeranyo c'imyitwarariko abahurikiye mu masendika y'u Burundi afise yashikirije kandi nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Biribonekeza mu iyi minsi ko ibiciro biduga ku munsi barabivuze n'abatunganya amafaranga yagenga mwaka wa 2023 na 2024 ko bazoza cane barashira ivy'amatagisi hejuru cyane kubikuri iyo byose bikorwa na cyane biva hanze, ariko twebwe twagomba tugaruke ko tubona ko bitorohereza abantu bato bitorohereza n'abakozi ba leta. Nibi twagira dusabe kugira ngo leta ihitwararike cyane mu mitwariko, twagira dusabe leta nuko bwa mbere dusaba yuko yoraba ko ibiciro byo hagarara. Dusabe leta bwa kabiri ko aya matagisi y'urutavana ko bashira kuvyo abanyagihugu bato bakeneye, abakozi ba leta bakeneye, yuko kumbure yoraba agahagarara. Dusabe kandi ko leta yoraba ikorosha ibi biva hanze ari bifungurwa navyo nyene kumbure bikaza mu nzira zoroshe, kumbure ngomba kuvuga nti bo bikurako n'amakori kugira ngo tubironke bigwiriye kandi bizimbutse. Ikindi nuko kuraba ko ivyose biza birabura, ibintu byankenerwa biza birabura, sukari, kitoro, ibyo kubaka, eka n'ibindi byankenerwa nk'ifungurwa, ko leta yogira kumwitwarariko kugira ngo bize biraboneka. Ikindi novuga dusaba ni ibi vyuko uko bishoboka kose leta yoza araba agashara ko kajanye nuko ubuzima bwa bumeze. Ikindi nuko dusaba leta ko yoraba akagashara kibanze ku bakozi bose b'abakozi batoyi kashinze mwaka wa 1980 bo bandanya kugasubiramwo bakagashira ku gihe, kuko amafaranga 150 n'ijana n'amahera 5 bari bafatiye ko mwaka wa 1980 murabona yuko yarengewe atakigezweho. Harakwiye umwumvikano hagati y'abafise ibibanza muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura hamwe kandi na leta. Ni umwihwezo wa Gaspard Kobako yahoze arongoye ubushikiranganji bujejwe inyubako, akaba atanze uwo mwihwezo inyuma y'ingingo y'umushikiranganji ajejwe inyubako ivuga ko hagiye gutunganywa gushasha igisagara ca Bujumbura mu bijanye n'inyubako. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza, mbega iri tunganywa rifatira
kumbona kazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2040 yafashwe ryari? Yafashwe kuva kera, si yifashwe kuva ubu. None ko ifashwe kuva ubu, abantu ntibari basanzwe ba mu parcela bahawe na leta biciye muri ubwo bushikiranganje. Abantu ntibabanza gutanga ishusho y'ukugere bazokubaka bakayicisha mu ubwo bushikiranganje nyene ikemeza yuko umuntu yahawe parcela atayivye ingene azoyubaka. Muri mukazi uko tuhazi ni quartier yabayeho kuva ku ntwaro y'igikoroni. Nimba bagomba kwitunganya bushasha ho bumumvikano hagati y'abo bantu na leta gende biciye kuri ubwo bushikiranganje. Uwo mwumvikano ufatira kuki? Ufatira yuko bavuga bati urabona tugomba ko ishusho y'igisagara imeruku. None wewe urashobora kubyikorera? Urafise uburyo? Urafise ubushobozi? Bagaca bamoha umuzibukiro, kandi uwo muzibukiro ndeteza kuba ari ntica ntikize kugira ngo kaba karyo kugusuka abantu mwibarabara kandi bari basanzwe bafise habo. Iyo quartier rero ni yakera, biraboneka n'ubu kuri kirubakwa bifatiye ku kuziganya kubibanza kuduza hejuru amagorofa. Umuntu rero afise iparcela muri ico gihe akaba yarayibayemo kuva kera, ikaba yaramwegukiye, ngira ngo niwe yorondera umuntu canke abantu bagomba kubaka batikurikiza iki gicapo. Ndiko bakaryo kugira ngo bakure impuzu Paul Mweranda kugira ngo bayambike Petero Mweranda kuko babivuga muri rw'ifaransa. Ibibanza atawurimwo abona amatavya y'amavuta abongira ngo leta yoce byubaka ikurikije iyo mbona kazoza mu mwaka wa 2040. Amakuru kuri televiziyo Isanganiro arabandanya. Umuzibukiro ukwiranye n'itongo utegerezwa gutangwa imbere y'uko mwene itongo arivamwo. Nayo itegeko rigenga amatongo ryerekana ko habanza kumenyekana umugambi usaba ko bene amatongo bayavamwo. Riranatomora ko igihe intambuko zitegekanijwe n'amategeko zidakwirikijwe, ivyakozwe mu gutwara itongo ry'umuntu biheza bikaba imfagusa. Alain Désiré Bukeye neza adusomere ibindi. Ibwirizwa rigenga amatongo ryo kuwa 9 Myandagaro 2011 ritegeka ko umuzibukiro ukwiranye n'itongo ubanza gutangwa imbere y'uko ufise ububasha bwo kuriganza arivamwe ku neza ya bose. Biri mu ngingo y'amajana 411. Ivyo bigashimangirwa n'itegeko ry'abashikiranganje babiri ubidukikije n'uwikigega ca leta ryo kuwa 24 ukwa 5 2022 rishinga ibiciro igihe leta ikeneye itongo. Noneho ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riratomora ko atawushobora kwakwa uburenganzira bwo kuganza ivyiwe kiretse ku neza y'igihugu, naho akabanza gushumbushwa bikwiye. Ibikozwe vyose hahonyanzwe ibitegekanijwe bica bibimfa gusa nkuko vyanditse mu ngingo y'amajana 416 y'igitabo kigenga amatongo mu Burundi. Ingingo ikurikira yerekana intambuko zifatwa ku bijanye n'umuzibukiro. Hari gushira habona umugambi utuma abantu bakugwa mu matongo yabo, urwandiko rutangaza vy'imfata kibanza ko azorangurirwa ibikorwa ku neza ya bose, hari cegeranyo c'ivyatohojwe, urwandiko rurimwo ivyashikirijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatongo, hakaba n'itegeko ry'umukuru w'igihugu canke ry'umushikiranganje rishinga ko umuntu asohorwa mu itongo. Ingingo y'amajana 423 niyo yerekana ko umuzibukiro utegerezwa kuringanira n'agahombo wasohowe yagize. Uwo muzibukiro tangwa kumumvikano bitagenze uko naho sentare bifitiye ububasha niyo yumviriza abo vyega bagasigura igituma banka gusohorwa, urugero n'umuzibukiro bipfuza canke ikiringo co kuva mu itongo. Itegeko shikiranganje ryo kuwa 24 ukwa 5 2022 ry'abashikiranganje babiri uraba ibidukikije n'uwikigega ca leta yerekana ko umuzibukiro ku matongo utangwa bivanye nuko rimeze naho ritumbereye. Nko mu gisagara ca Bujumbura ku metero kwadarato yo mu gisagara hagati leta itanga ibihumbi 400, mu makartier ya Kiriri na Rohero iyo metero irihigwa ibihumbi 350, nko kumutanga Sororezo na Gatoke ni ibihumbi 300, ahandi nko mu Buyenzi Bwiza na Jabe ni ibihumbi 150.
ku biterwa naho ihegitari imwe itewemwo ibigori mwene itongo ahabwa amafaranga miliyoni 1,600,000 iyo umuceri ni miliyoni 4,320 ibiraya ni miliyoni 10,080 aho ni ku ihegitari ibijumbu n'imyumbati akaronswa miliyoni 6 aho n'uturorero. Tugarutse ku itegeko rigenga amatongo ingingo yo gusohora umuntu mu itongo ryiwe ku neza ya bose irashinga igihe cyo kurivamo mu gihe biboneka ko vyihutirwa kandi uko biri kose umuzibukiro wo gusohorwa mu itongo ku neza ya bose wamaze gutangwa ubifitiye ububasha arashobora gutegeka ko usohowe abarahavuye. Alain Desire bukeye neza urakenuye abanyagihugu bafise amazu y'uburiro hamwe kandi n'ababa iruhande y'isoko ya Ngagara muri quartier ya gatatu yabo muri zone Ngagara baratewe impungenge n'ikibazo cy'isuku kubera amazi adengereye mwibarabara arimwe imicafu bakavuga ko bitumwa n'ikinogo gicamwo imicafu yo mu mazu cyaheruka gusubirwamwo ariko kikaba cyasubiriye gusesa ayo mazi mwibarabara basaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo. Clovis niyo nkuru. Ivyo binogo bitwara imicafu iva mu tuzu twasugumwe biri neza na neza iruhande y'isoko ya Ngagara muri quartier ya gatatu. Uva kuri ivyo binogo ni nko ku metero 3 kugira ushike ahari amazi y'uburiro. Abakorera muri ayo mazi y'uburiro bavuga ko biriko birasubiza inyuma akazi kabo kuko ngo hari nabaza kubashorera bagasubira inyuma badafunguye kubera umunuko. Biradutera ingorane nyene kubera abakiriya ni basubira kuza uko bahora kubera iminuko nta muntu ashobora gufungurira ahantu hanuka nazo azimeze neza azirira mu munuko ntashobora kuvyakira neza atuma dusubira inyuma mu kazi kacu. Nk'abakiriya baje gufungura ngaha aye ushaka kumuzanira imfungurwa mbabwiye ati jewe kubera ibi bintu ushaka gufungura ndumva nta mapeti mfise. Abakiriya bo bashobora kuza ariko babibonye bagaca bisubira inyuma ati ntitwofungura hari ibi bintu. Abahakorera ibikorwa abahaba cyo kimwe n'abahita bose babona ko bishobora kubateza indwara ziva ku isuku rike. Ku buzima ngo n'ivyo bintu ko ari bibi ku buzima bw'abantu umuntu amaze guhema gahema ibintu mwene ivyo oye umuntu mva n'ingorane harimwo ingwara nk'akarorero ona oye kokorera ashobora gufata abantu kubera ivyo bintu insazi ziguma ziduma nyene ziva mu ivyo bintu ona ko ari kibazo. Ingaruka ni nyinshi ingwara ahantu Bugesera nuko wejo bundi ariko ya canka amacinya byose twingaha nyine ingaruka ku banyagihugu nyine yose abarengana bari ngaha bose ni ingaruka mbi gusa. Bagasaba abijejwe gutorera umuti ico kibazo amazi atararenga inkombe. Cyo dusaba ko kidukorera ababijejwe gusa ingorane ihari twe tuguma tuvuga kukirisi rya mbere naho baziburura nta n'imisi ishobora guhera nta n'indwi ishobora guhera bitagarutse bo kidukorera kugira ngo bahakore neza nyene kugira ngo basi hapfume hahera n'imisi kuko n'umundi cyagisubira kuziba iyo bakoze ico ngaho haca hadudubuza cyajya hepfo twe rero twama muri ibinyene imisi myinshi. Ivyo biruko mu gihe hari haheze nk'ikiringo c'indwi zibiri ivyo binogo bikozwe. Clovis niyo nkuru nawe urakenuye aha niho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.